Lolilo ntibagira bamuvuture ku kirimba arimo araniganira injya ubwo nibwo buri jendi muhayagize Lolilo ntiyari yatekeye ipiripiri mu mufuko urabuze icyo umbwira we ntiwabonye tuko turahariya na Lolilo Lolilo namubazi Lolilo iyo piripiri watekeye mu mufuko ni yiki buya n'ubupfu mu mutwe abasani n'urupfu bapfuye mu mutwe ngira bararozwe rero Lolilo namubazi Lolilo iyo piripiri watekeye mu mufuko nibuka ko bahora batekera abana kera bagiye ku mashuri Lolilo none umugore we nawe amutekera ipiripiri ni igihugu urumva kiramenyekana mu makungu CHEVAL none yagishikanye he yagikuye hagishikana tubwire kugira amenye abo bari jende byo mvuge ati muri jende n'uyu mvuge ati Lolilo igituma naho yopfu no munsi twomwubakira monima ikintu yunguye mu gihugu cy'u Burundi niki ucumbwira ati Lolilo niwe yubatse rijya barabara rya 28 November kugira cyo tugitira Lolilo mbwira ikintu yakoze mu matwi zirashavuga imama twizivugwa he haje indimbo za Lolilo zizosubira kuvugwa apfuye CHEVAL wamuciriye nawe none zivugwe he zivuzwe nande ziryohere nde ubwo buri jende uguma winjira mu nzu wunamye utingana no winzu uvuga ati ngo ntaraza ngo niyataha ngo nirashika mu rugo ngumubwire ngo sindaza ubwo nibwo buri jende mugwanira muri make umuziki naco bamariye none nta na kimwe iyo bahindura akazi bigikunda nejo bundi batangaje ku radio bakavuga ati Lolilo aracikanye ikigandaro ciwe kizobera ku rugo rwiwe aho yarasanzwe aba bace bavuga rindira bace bavuga ikarti mugabo Lolilo naho yopfa wovuga ati ikigandaro tuzobamenyesha aho kizobera bace bagenda kurondera mu miryango uti mwodutize ahantu tuzokorera sawa aho nyene aho nyene yayuguriye inzu ya Bantu Boy tugende pore Bantu Boy yarahenutse hajya kumutanga yarahenutse nta uraca hajya kwa ntabona yarahenutse nta kintu kirimwo asigayemo inyenzi nibihere yumviriza renda kuba ari ikintu kimwe bana ba mama tuze duhana amajambo y'ukuri apara uza murabesha abantu muta abantu mu manga muravuga ko KIRIKOU Double J Dramati na Elis Boy naho nyene ari muri Bantu Boy ari we yabadugije yarabadugije mugabo aca sanza nabi sawa ntaco turabandanya kuri KIRIKOU hirya yejo avuye yava guhunahuna ashitse ngaho ari kumwe n'umuryango ntari mayurindire ni guhunahuna kuva iyo uva ugashika uponda ibikorwa ya bintu uri muri legend wivuga ngo uri legend uzosigura gute kuri legend hagutera intege abana wasize uvuge ati je nigenzo abo ntagishoboye nzokwitwaza KIRIKOU Double J Dramati cyavuga ngo nta kintu nakimwe cyakoze numva ko badafise akaroge mu mutwe KIRIKOU warabonye ingene yamufyonze kuri stade urabonye ingene kamufyinye karamufyina karafizora kakushira mwinzigo nawe we kwishira kana wavyaye karamuryoza kushira mwinzigoshe semuvuga uko mwabibonye ari hantu agenda kisigura ngo ndinaka Lolilo kare FIZZO avuye hanze mu kabare yinjiramo haraba alerte y'amafoto abantu baza kumwifotozako none ubu nta numenya ko Big FIZZO ahari sanga yatunye muri arena uko none aho ugenda mu mabanki uja kugwana urinda kwisigura ngo je ndinaka ubura umusuzi ubura umusuzi mbega ndakubaza aho umusani yorusha hiti kigingi ni kigingi ntagikina comedy ntakije imbere y'amakamera ngo ngoma nkinaka mugabo nuno munsi afise ukuntu yiyubatse mu mitima y'abamwemera nuno munsi akoze show hajya kuri jardin agakora show hena aruzuza kuri mess akuzuza n'abantu bakabura amatike none biva kuki yaciye bugufi umurundi rero ushaka kumufata uri mu byawe uramwubaha rega nibo babosi bawe none waje kwiyemera ku babosi bawe tuzoba wizibiri zoba wiyugariye uyu muziki two turabona no munsi ushobora kubona umusani wo mu Burundi ashobora kubagendera muri BMW kuri nka Dramati ushobora kubona Alvin Smith agendera mu muduga mwiza toka hora mugabo rero ujya mu peti bahora bavuga ko ari umupede barindire ndatoza amakuru je mugana nagerageje ndavuga ati ibi bintu birashobora kuba atari byo kubera nahuye no mu maraya kafunguye Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho nkwerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sondagwa ikaze always uriko dukorana uri mu Burundi mu Rwanda mu Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu Guvya barabu ndavuga mu Mani na Arabi Saudite ba Dubai Canada Oscar mu Swiss n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira dukomeze kubaka umuryango munini. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho twagira amahigwe yo kwakira umutumire adasanzwe benshi muramuzi benshi muramukunda aro kandi hari n'abandi benshi
ngira ngo batamukunda. Yes, yitwa General Rupfu Cheval Blanc. Intumwa ya 13 ka. Zugashirako. Azi kwa ukazina niko gakomeye kurusha n'ibindi bintu byose. Kubera iki? Intumwa ya 13. None natumwe kurinde. Niwe wantumye. Niwe watumwe kurinde menye. Atumwe ku banyabyaha nkamwe. Ucu twita abanyabyaha niko kawe kwiyibagira na wewe wa muhungu. None jewe twanje hiduke nituzunya. So kimwe n'ivyiwanyu. Yo. Turagoye kazi kwanza kuri Afrika. Murakoze cyane urasa neza man. Merci beaucoup. Sana amafaranga kabisa. Bwanya asa neza kuri kamera. Iyo niravye mu kiyo mbanzana. Bavuga Satubi ni mubi. Asha aya Satubi karandusha ububi. Oya. Satubi karandusha umubasani bose mu Burundi. Satubi niwo musani wa mbere mubi. Ubona bwa bwanwa bwagiyemwo n'imvi. Itonda ribura y'ubunya ariko isiga amavuta y'Iburaya. Bo Iburaya urashoboye gusa neza kubera ikirere bivaye n'ifoto yaho bagufotoreye. Indira garuka kwa Ntara. Usanga yasura yiwe ni kujya nyene yaminkanyari ni kujya nye bo muri make Satubi ni mubi amagakurikira jewe turakurikirana. Ego ariko ntaco kuri kamera urasa neza. Kuri kamera ndasa neza. Wambaye neza. Ureka nyene kusa n'abantu bafite amafaranga bakora amahera kenshi. Bo ivyo ayo wanje ndayafise kandi arankwiye umutekano ni wose sinidoga kabisa. Samwa kubuza amahoro. Oya samwa mbuza amahoro ama atuma ndara ndakangagurika ndara ntasinziri. Oya ni duke mugabo twaje mu mugishi twaje mu muco. Nta bubi yazananyemwo. Oya nta bubi. Isengesho ryonyene imbere yuko mvyutse ndasenga nkaja muri douche nkaja ku kazi. Nkahezagirwa hari n'igihe nsenga nkabura. Ego yes yitwa General Rupfu nibazwa bwa mbere mu kuri African TV ariko kandi nibi nabiri tuza kuyaga mu kiganiro cyacu cuno munsi ni Cheval abantu benshi bamukunda umugwi w'abantu bamwe bamukunda bakuzi ndetse n'abakiri bato ariko kandi hakaba ari n'umugwi w'abantu batagukunda bivanye n'ingene baba ko werura nerura ntubeshe jewe ndakunda akantu bita agashegu. Il est beau kuvuga gashegu mais je ne comprends pas en français mais le gashegu c'est vrai normal parce que abantu bakera kubera mbuzi ifaransa gavuye bacanga mava mutantahura neza abantu bakera iyo bariko barayaga barashiramwo akantu bita koherana rero twaba ari utujambo ariko tutujemvuga twudushegu turyoshe ikiyago zurabe niyo umuntu agiye gusuma inyama mu isoko araba ijyanyamiri ko akanure niryoha naho ubuyokeje n'umubanye aravuga ati wa mugesera yasumye sipfura agapfupfoye wa musazi we uno musi sinzo wivye ari naho abaruru yabo witoreye mu ibarabara ukacigotsa rukabamotera neza wa mugesera yarantunganye ego hama jewe beshi barantahuye ubu hari abavuga ati uratukana abantu bakuze baravuga ati ziya mvugo turazikunda mugabo turi imbere y'abana hari ukuntu tumaramara twumisoni tukagabanya volume timuka nayo bundi bwo turaruhuka kuko hari gihe tuba twiruhiye ibiki induru z'abagore kini kiti muga tubonye General Rupfu yasohoye akantu dusimbiye tukaba turatwenga tukaba turaryoherwa barambwira ati rero kugira n'ubundi ubu umuntu w'abantu bose gerageza ntuhebe kuko wavye tuzoba tuguhebe kabanya gakenya kuremo gakenya kugira tugumane babana nabo nyene bashikirwe abantu bose bashikirwe muri rusange bure naragabanije yes muri commentaire munsi muraza kutubwira abamukunze mu bubi bw'ito bubi ubwo no bubi ntabwo bari bubi kunkunda koko abankunda barankunda n'abanyanka baranyanka na Yesu Kristo umwana w'Imana yaje kuneza y'abantu bose yaje nk'incungu gucungura isi n'abayirimo bose baramwase baramwica baramugira naye baramuhemukira Chembere ahubwo mbere abo banyanka nibo nkunda. Nje ne ukunda abo banyanka. Yego. None twahura uzovuga ati ndakwanka, cemenya kunyanka. Cemvuga ati we ni sawa, mubo tuzogwana we nturimo. Yego yes, abakunzi biwe rero abamukundiye kumbure ayo majambo amwe amavuga kurumva ko hariho abo aryohera muri commentaire muraza kutubwira ariko kandi nawe kandi bivugwa yuko ari uteza akajagari mu basani b'abarundi. Ubatesha agaciro abakataco bamaze kandi hari ivyo bamaze gukora aba legende bakoze imyaka aba legende bahari nga mu Burundi ntabo bandanya muga ntabo yego aba legende bakoze amateka mu Burundi ndetse no hanze ukabita yuko ataco bamaze atavyo barakora kandi uno munsi hariho kumbure abantu benspiye bagiye mu muziki kubera abo benshi ukabatesha agaciro cyane gose chef bibaza ko biva kuki
Bo jewe nkuko ndi intumwa ya 13 je mvuga ukuri kw'ivyo mbona. Ivyo mwe mutinya kuvuga je nivyo mvuga. Icambere nta muri je ndi dufise nga mu gihugu c'u Burundi. LOLILO, Big FIZZO, Kidumu, STADE ubagize ubusa. Muri abo bagabo bose bane buginge jo nihagira uwupfa tuzobura naho tugandarira nta muri je ndi turaronka. Muri je ndi bivana n'ubumwe yubatse mu gihugu. Ubwo bumwe uzokubaka ku buryo utagira na toilette n'ubumwe nyabaki. Ubwo buri je ndi buzoba buhagaze. Kwitwa legend ni ikintu wubaka. Urumva ni nk'igiti utera ahantu. N'abari nyuma yawe bakazokwama bamura ko ivyamwa ico giti camye. None LOLILO yateye nikiye giti yateye mu gihugu c'u Burundi. Niriye shure yubatse uvuga ati abana biga ku ishure rya LOLILO. Big FIZZO nibihe bitaro yubatse bimwitirira. Inde nande abari je ndi naba bantu zeye naba Rwagasore naba bandadaye igihe cyabo kigeze twese twunama. Abo nibo bari je aba nabo ba LOLILO ba Big FIZZO nabande baba bari muri business imiryango yabo. None we ntuwavutse usanga barima. Watanguje uburimyi uramuzi. Watanguje ubuganga mu Burundi uramuzi. Watanguje ubuveterineri mu Burundi uramuzi. Rero nabo basani abo b'imiziki bari muri iyo migwi y'abanyamyuga. Ivyo byo kuguma bagara LOLILO ntibagira bamuvuture ku kirimba arimo araniganira injya. Ubwo nibwo buri je ndi muhayagize. LOLILO ntiyari yatekeye ipiripiri mu mufuko. Urabuze icyo mbwira. We ntiwabonye tuko turahariya na LOLILO. Yego. LOLILO namubazi LOLILO iyo piripiri watekeye mu mufuko ni yiki? Ngwe peti ngwate. Ya kabanga nyene kagapiripiri umuntu akagendana kuko ipiripiri mu mufuko. None hari igihe gano wagiye ushobora kuyibura. Ushobora kuyibura. Ugiye ukirimba watumiwe ugatekera ipiripiri mu mufuko ngushira mu njya uza kurya. Cheva, uremeza yuko hariho umuntu adashobora gufungura atari ipiripiri. None ipiripiri ukuye muhira. None kuko utabura isuyo yaho hantu. None ugo rubanza wo kwitaba bagateguza injya z'amamiliyoni n'amamiliyoni rukabura ipiripiri nuru. Buya n'ubupfu mu mutwe abasani n'urupfu bapfuye mu mutwe ngira bararozwe. Je LOLILO namubaje LOLILO iyo piripiri watekeye mu mufuko. Nibuka ko bahora batekera abana kera bagiye ku mashuri. LOLILO none umugore we nawe amutekera ipiripiri ngo ni wagenda kurya gucurunga ipiripiri. Candarubaza ati none LOLILO wewe iyo piripiri washize mu mfuko nibiki? Ucarumbwira ngo yongo brother ngo je ngo baranyishe ngo amasumu bukani ngusumu ngo je bayimpera ngo mu ipiripiri ngo ubu rero ngo je ngo ipiripiri ngo hano hose none waruzi kurya none waruzi kurya niho jamu kimugarira ntari yegashe none yari yatereye angahe ku buryo agena yidu kwaso uraterera none ku buryo ugana witwaje ipiripiri mu rubanza rutari gwaso n'ubukwe bwa so na nyoko uwagiye gukosha nyoko ariko kukirimba ni muhira hacu twese hagere wari ugiye witegure kuva yuri wari wagiye watibiza umukanda mu nda ungugiye guhagira ukirimba we nawe wari watekeye oya kushigikiye abateke oya kushigikiye mugabo ndakubaza kushigikiye LOLILO umuntu w'umugabo muzima ngo muri je yatekeye ipiripiri mu butumire ariko bene wacu tube twubahana ubwo nibwo buri je nimwe muhayagize ariko yagusiguriye impamvu ati jewe kura ko amazi igihe bandoga ukagenda utekeye ipiripiri okay ntaco ijya piripiri y'umuturikirako ikacitembera ngaho byaca bigenda gute yavuga ko bamuroze ikacigenda ngaho ku kizinu ikacisanzarira ku kizinu no ku mapine byaca bigenda gute ibibazo kabisa ubwo nibwo buri je nimwe muhayagize ego kugo ruhande ntaco turavyumva ariko uremeza yuko LOLILO yakoze ibikorwa byinshi niwe yatanguje avuye ko ari watanguje video mu Burundi korera iburaya niwe musani w'umurundi yatanguye gushira umukobwa abakobwa babazungu muri video zabo n'umusuku turabona mu ndirimbo zitandukanye zuno munsi niwe musani yakoze ama concert menshi iburaya yisubira agenda garuka niwe musani yavuze ko yadugije Big FIZZO umuntu kweri si bije aho yagenda iburaya yari yatumwe yadugije yafashije Diamond kugira ngo ashobore kuduga umuntu kweri sawa ntaco aho nyene aho yagenda iburaya yari yarungitswe nande yagiye ku kazi k'umuziki yatumwe nande igihugu cya Burundi nico cyamurungitse oya yaserukiye Burundi oya aho ntitwahuriza yari muri business ziwe umuziki amafaranga yakoreye yayashikirije kuri konti y'igihugu oya none yashiki amafaranga yashize umufuko wiwe n'umuryango wiwe none yarimo akorera umuryango wiwe none umva yarimo akorera igihugu yari ku neza yiwe yarimo atabagurikira umuryango wiwe ko n'igihugu urumva kiramenyekana mu makungu Cheva none yagishikanye he yagikuye hagishikana
tubwire kugira menye abo bari gende byo mvuge ati muri gende n'uyu mvuge ati Lolilo igituma naho yopfa no munsi twomwubakira monima ikintu yunguye mu gihugu cy'u Burundi niki ucumbwira ati Lolilo niwe yubatse rijya barabara rya 28 November kugira cyo tugitira Lolilo mbwira ikintu yakoze Avenir Lolilo sha muri commentaire baraza kutubwira ko mbure hari igihe usanga ari abantu yahaye ubuzi yafashije nk'abande erega hajye umuntu afasha aba yishuye ideni aha twese tuba twarafashijwe hajye ugiye ufashijwe n'umuntu nawe hari uba warafashije utacibuka ni ideni uburishe hamica kabiri naco buri mumbwira ngo ba Lolilo ngo bafashije ba Diamond none kubera iki yafashije Diamond atera imbere wewe yabujijwe n'ikintu kuyifasha nawe atera imbere kurushaho impano yiwe baciye bayizimya none bamaze kuyizimya ko atagiye kuyizimurura yabujijwe n'iki ko yamenye ko bayizimije atagiye kuyatsa lizo manizo fashizo mzizi wajiwe bana ba mama reka tubwizanye ukuri abo bari gendi ntibadupfire nabi ivyabo byararangiye nibarindire ntibirahera gutya none bikora he hari boîte bagenda wumva indirimbo ya Lolilo zari mu matwi ziracavuga bima matwi zivugwa he haje indirimbo za Lolilo zizosubira kuvugwa apfuye Cheval wamuciriye nawe none zivugwe he zivuzwe nande ziryohere nde muri make nivyo bakoze muri kahise no musubigwijije n'ubusa ivyo kahise umviriza ivyo kahise barabikoze sivyo ivyo bakoze barabikoze baravyikorera n'imiryango yabo ntibabikoreye abarundi bose ntibabikoreye igihugu barabikoze kubw'iterambere ryabo n'imiryango yabo ntibabikoze ku giti cy'igihugu oya je ntuzombwira ngo wakoreye igihugu ataco watejeje imbere igihugu mu nzira yihe mu gisati kihe tubwire tubimenye mu gisati kihe ukiri wa muntu ukija kunigana n'abantu uheraniye amahera y'inzu ubwo burije uguma winjira mu nzu wunamye utingana n'uwinzu uvuga ati ngo ntaraza ngo niyataha ngo nirashika mu rugo ngumubwire ngo sindaza ubwo nibwo burije ndi mugwanira muri make umuziki naco bamariye none nta na kimwe iyo bahindura akazi bigikunda iyo bamenye ubwenge kare bakaca bahindura akazi canke ujya muziki nyene bakawufatanya n'ibindi ahubwo bateye virisi mbi mu gwaruka ruko rwazu kandi ubona bamwe bamugoroka guno munsi naguri ko ratera imbere gace uko ratera imbere he none ubona benshi ko bafise ingeso nk'izaba abandi nyene ubwiyemeza isi bwa bundi nyene ugumushaka icubahiro umugabo aracirondera akaciha ukigenda ahantu uja kugwanira injya n'abandi bantu ico si cubahiro ufise uburimbwa y'umukoshi rujongo cheval bijya abantu bazobibona n'abana baba baravyaye mbega urazi kubwira umwana wawe ngo jewe wisigura ngo jewe ngo nari Lolilo ngo nahora ngenda iburaya ngo hengwa amavideo ngo amafoto umwana yabuze n'icage umwana mu gitondo arimo ararira papa inzara iranyesha ubwira umugore ngo raba gakembe ugasige ku munyu afite tuwo munyu agende ku ishuri ngo ubwo nibwo burije ndi mwagwaniye umugabo nta kindi kintu agwanira iteka ry'umuryango nejo bundi batangaje ku radio bakavuga ati Lolilo aracikanye ikigandaro ciwe kizobera ku rugo rwiwe aho yarasanzwe aba bace bavuga rindira bace bavuga ikarti mugabo Lolilo naho yopfa bavuga ati ikigandaro tuzobamenyesha aho kizobera bace bagenda kurondera mu miryango uti mwodutize ahantu tuzokorera ikigandaro narapanze munyakabiga ndahakubwire nahapanze afishinza ariko inza yifise imyaka yose yakoze gashiva nugo muri iyo nzu ntayibemwe wewe nyene iyo nzu yayubakiye amashetani nafise umuryango nafise umugore n'abana yayubakiye wewe oya none yayubakiye nde hari umuntu ashobora kuba afise strategie yuko erega umugabo yarimo arakura Lolilo yaheruka gufeta anniversaire ya 65 none ibindi bintu bucirondera nibiki n'umuryango urashikiriza umuryango nimba warubatse iyo nzu y'umuryango abana bawe babe mu nzu y'umuryango wubatse kugira neje ni wagenda ikiriyo bavuge ati kibera ku rugo wanyakwigendera nimba ari niyo ngo ibintu nk'ibyo sarumu Lolilo ninde niho kizobera ikiriyo bagaca bagenda ku rugo wanyakwigendera mu cubahiro cici mugabo kimbwira ko ejo uzokwereka umukondi juru bakadushira entre parenthèses ngo
Shango nyawayo nyene ngo ntituramenya aho tugenda kugandari. Ubwo buri je nje uzobumbarira ndabutahure. Aya. Big FIZZO tuje kuriwe. Kwarorero turaje. Big FIZZO. Imyaka aririmba. Kandi arahaya n'imyaka abaye mu muziki. 20 na. None yakoze iki nawe? Big FIZZO numuvuge mu izina. Uwo ntavuga mu izina ninde? Okay sawa. Reka tubamenye. Ico utazi urabaza. Big FIZZO nawe yakoze iki? FIZZO yakoze amateka menshi. Ivuga 5 rero ari. Yaradugije ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahanga. Aho yagenda abasoda none ntibirwa baraje mu mahanga bakaduza idarapo ibendera rya. Ajya bariko bakorera igihugu ko. Sawa ntaco. Yiko umva nako yabifatanije nabo. Yabaye muri rimvyi wa mbere wo mu Burundi. Performance ahamagaye mu gihugu kugurura ihiganwa rikomeye cyane muri Afrika. Bavyibuka muri sinduka umwaka exactly sinduka umwaka mu Rwanda y'ugura cyane. Yadugije barivyo abanyarwanda benshi cyane gose mwamenye. Yadugije barivyo barundi yafashije KIRIKOU Double J Dramati kugira ngo mushobore kubamenya hama kandi bagirirwa bake Imana irabaduza bakora amahita atandukanye nyuma yo kuvana nawe ariko sawa aho nyene aho nyene yayuguriye inzu ya Bantu Boy tugende pole Bantu Boy yarahenutse hajya kumutanga yarahenutse nta uraca hajya kwa ntabona yarahenutse nta kintu kirimwo asigayemo inyenzi nibihere yumviriza renda kuba ari ikintu kimwe bana ba mama tuze duhana amajambo y'ukuri apara kuza murabesha abantu muta abantu mu manga reka kuza murata abantu mu manga Big FIZZO nimba yaratumwe nimba burya uri umurundi ukunda igihugu ugenda gusahura hariya uzana mu gihugu umuvyeyi agenda kwibira abana aragenda kiba bamucumita bamuvuna mugakiba yibira abana yibira umuryango none ivyo byose yakoze yubatse iki mu gihugu yaragereje gutanguza inzu izofasha abaririmbyi yahe iyo ntiwirigura jayo ndahashika tugende bukebuke Big FIZZO yarafise akabare k'urugombo hajya kuri Avenue Mos Avenue Doramos k'urugombo ka bindira tugende bukebuke none ngo sinanyweraho Bantu Boy no mu Rwanda yaragiye ku mateleviziyo bayirindire tugenda gake no mu Rwanda baramubajije ikibazo umunsi umwe ngo wewe ngo none ngo bumaze gushika kuki mu bihe umaze mu muziki aravuga ngo je nafise studio ikomeye cyane yitwa Bantu Boy. Bantu Boy ni umutahe yahawe na Page. Sawa? Utavuye mu muziki. Akabare nako ngerageje kuraba umutahe ko bakari nko mu miliyoni 3 cyangwa 4 kurugombo hajya hari mutuyeri dukeye. Muga kubera mbo yari umujama n'abajama bibe bose twarateramiraho tukigurira wizana ikarto ya Henken niki twaba turayaga. Abanyugo rugombo bakanyurugombo ntikara kabare kuko ntiwombarira ko bari bafise abantu batambira ahantu abantu biyerekera akavaye kara kabare indani imvura iguye muca mutaha none iyo nibari ubwo nibwo ayo niyo mateka y'abarijeni mwe muriho murahayagize icya kabiri nacu tuduge kuri ba KIRIKOU muravuga ko KIRIKOU Double J Dramati na Elis Boy naho nyene ari muri Bantu Boy ari we yabadugije yarabadugije mugabo aca sanza nabi shaje nabi urumva ntiyishimiye iterambere ry'abana biwe ubwo rese uburi jendi je mparura yego so buri jendi oya so mubandanye kunye ndi kwa muvayo ndiko ndakora ikiganiro ndiko ndahakana batabari jendi bahari musange yo mugira akizitanu ntimurenze nyaruka sawa tubandanye mwenye hela zake uyu uri kurumva Big FIZZO urabona nta kintu kimwe atugaragariza mu Burundi cy'iterambere yakoreye u Burundi uwo muziki wiwe yarawukoze n'umuryango wiwe ivyiwe n'ivyiwe nabiwe nta nibyo tuzi ari muri ya kategori yabande yabaroriro bayirindire none FIZZO none basi cena kubari kugira unyemeze umurijende mu bindi bihugu turumva ba Diamond bande na bande he na bakerekana amazu yabo bakerekana ibiki amakampani bafise ibiki nibiki amaradi ibiki nibiki nonga mu Burundi ze murabegera muze murababwira ati nimutwereke ico umuziki wabahaye kugira dutangarize abafana banyu ariko mu muco w'abarundi urazi ko tutaremwe mu kuvugavuga iyo tuvuga tukerekana ubutunzi bwacu ugira nte urakora okay twereke ibyo bakoze muri commentaire muraza kudufasha ngaho onye sawa ntacu turabandanya kuri KIRIKOU hirya yejo avuye yava guhunahuna ashitse ngaho ari kumwe n'umuryango ntari mayirindire ni guhunahuna kuva iyo uva ugashika uponda ibikorwa
ya bintu uri muri legend wivuga ngo uri legend uzosigurira gute kuri legend hagutera intege abana wasize uvuge ati je nigenzo abo ntagishoboye nzokwitwaza KIRIKOU Double J Dramati cavuga ngo nta kintu nakimwe cyakoze ngo kuva genda nta umuziki ngo nta terambere yes we akiringa iryo terambere ni irihe yakoze none wumva ko badafise akaroge mu mutwe KIRIKOU warabonye ingene yamufyonze kuri stade urabonye ingene kamufyinye karamufyina karafizora kakushira mwinzigo nawe kakushira akana wavyaye karamuryoza mwinzigoshe muvuga uko mwabibonye KIRIKOU warabonye ingene yinjiye muri stade biteye ubwoba yinjiye nk'umuntu ateye ubwoba nyene arakanga abantu ati naho nigira general rupfu narungurukira inyuma y'abantu yabaye turatewe KIRIKOU kinzi KIRIKOU garatuma bya byonyene n'ibintu ubu ukwiye gushima yari kuvuga ati KIRIKOU respect nareze abakura navyaye abakura ibintu byari biryoshe ari byari miguta FIZZO yarimo araririmba amenga n'umuntu batanazi ya bintu byo kwinjira kumangwa konze yakiko konze injira ku ndirimbo shashe ibintu byakera nibaze bareka kuzana ibintu byaboze ngo iki niki indirimbo z'abakera tuzumbiriza turi muhira iyo turuhutse twibuka kahise k'imyaka yacu ituzumbiriza mu masho sho ugiye kuryoherwa n'ubugiye guterana ingumu z'amakonzi ya kiko muri make yishaje nibagwe bo ntibagwe uko ntiharagera aho babagwa nibarindire ni nk'imyaka 2 soca tubaga urabateze iminsi Big FIZZO amazi hari ngaha mugabo nta kera Big FIZZO yavuye hanze nta musani numwe atagira ubwoba antata yarasubiye inyuma ubu ngira yarasubiye inyuma hirya yejo ngira nejo okay sawa urumva nta musani numwe atagira ubwoba king yagarutse ndake uwi no mwami w'umuziki mugabo byaranse na bwami warabonye umwami atagira hataha angaho yahora aba siwe yarapanze yari inzu yiwe mbo nimba reba afise ayo mazu nibaze baravugisha ukuri batubwire ati mbo nka jewe telefone ati general rupfu nashanda kubwire ico utaruzi yuko je muziki wa nteye iteka musurupango hehe kumutanga tuzuramenye ivyo uvuga apana ngo menye mba natohoje attention je simfa kurofoka simfa kudebagura ibyo ntazi no okay ntanzu afise ariko uyu muziki two turabona no musi mbega ntiwoba wavuye kuvyo Big FIZZO Lolilo bakidumu nabandi bubatse bo ivyo bakoze kidumu na Lolilo nande baririmbye umuziki w'u Burundi uhari ba Chancha Miss bariho ba Africa Nova bariho ba Christopher Matata bariho ba Desire Nziza Desire aho ravuga ngo ni watanga gukora ama video Nziza Desire nawe yaramutanze yego urumva yaramutanze zimukurikirana umuziki hafi yaramutanze ntabyimbye amatama ngo wo hariho urumva bose bagenda bisi urumva nurukurikirane bisigura abo barorero nabande nabakidumu nabandi nabo barafise aho babikuye abandi bafise naho babikuye ikimbabaza nuko umuziki umenga ufise umuvumo wa karanda wavuye ahantu kure cyane hejuru tutabona umuvumo kandi no munsi ushobora kubona umusani wo mu Burundi ashobora kubagendera muri BMW kuri nka Dramati ushobora kubona Alvin Smith agendera mu muduga mwiza toka hora Alvin iki agira mu umuduga wa 6 million sense kuciririkisha ibikorwa vyabo none afise umuduga witwa gute ijya se yariyo ni buke ni marque X ya kera yo muri 60 ifise plaque ya D 0064 umuduga haheze imyaka irenga 30 na yarakoze wagira mu miduga myiza yo ni miduga myiza uvuga okay urukura aho bose no musi bafise imiduga myiza bagenderamo ko basika ntaco fatwa umuduga myiza ntaco Dramati afise umuduga BMW afise BMW nziza kandi Dramati okay yizaniye hano onya tugenda buhoro yego ibyiza ndabivuga ibi nkabivuga dufise KIRIKOU yakoze ibikorwa binininya cyane kugeza Imana imuhezagira ikamuha indirimbo ahanihe iba mega hit muri East Africa muri Superbat uruganda rwateye iteka umuziki ego iba hit muri East Africa ariko kandi cirigirirwa mahigwe yo kuronka agashimwe k'umuduga vyari bigire baho mu Burundi ko muri bidashobora kuronka agashimwe kavuye mu bikorwa vyiwe akwa k'umuduga ivyo bintu vyose uri kubigira ubusa gashebe bo icambere cyo ubona hariho n'inganda zijukiye kubaha ubushimwe kwe bo ikintu cyose kibera umwanya wacu icambere cyo reka duhe
amashugwe Superbat. Superbat yarakoze igikorwa ataruganda na rumwe wari bwigerero rugikora mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Sasa rero ko kujya mutamu ujya muvyeyi yabikoze naratoje nce sanga n'umutama asenga. Ni babagabo baba barahawe n'Imana baravuga ati babandi bivuga kumwe tinzoguhezagira kumwe Imana yabwira ntuzeye Abrahamu ati nzoguha umugisha nzoguhezagira. Nikore ujya mutama wa Superbat Imana yamubwiye nzoguha umugisha nzoguhezagira. Ujya rero kubera yahawe n'Imana ataciye mu gusesa amaraso ngo ace mu kuzimu ngo ace nahe. Nico gituma n'ijya modoka yayihaye Kiriku mu bugwaneza mu mutima mwiza mu rukundo ntangere. Kuko naye handiho aba bakizwa nzi ya modoka ari gutaye wumva ko hari umuswa yaratanga kugaba amatungo atarayasenanye. Hano umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana wahi. Wahi iyo Mana akorera ni. Iyo Mana ni mutuma uja kugaba ibitari gwiwe. Profete none ntiyerekwa. Sukuje ujya genda mupinga. Kandi abapinga abakozi b'Imana abadoja mu muriro. Jambo ry'Imana ritubwira ngo mu gihe c'iherezo hazoba habavugishwa Mana b'ibinyoma. Sukuje yarimo. Kandi jambo ry'Imana rikongera kavuga yuko mu gihe cyanyuma abazohakana ubuvugishwa bw'Imana bazoba benshi. Mugabo hazoba abavugishwa Mana biki ukuri n'abibinyoma. Okay, abibinyoma rero reka nje ntangakaro umuvugishwa w'ibinyoma. Suguje yaragiye muri eglise yuzuyemwe abantu wagiraga bimiduga. Kiriku yaravuzwemo. Oya. None kuki atavuze ati muri aba bantu batatu mubona ari ndazotsindira muduga. Ni mutoro mwishakira. Bijya mbe ubundi ho byinjira mu rusengero gute? Ya, ivyisi birajanye n'ivyishengero nyene. Ko ubuzima tubayemo ngaha hanze nishingiraje baba buvugishije. None ugenda gutora abasengera hahandi muri yanzira nyene murimo y'ubunyonyezi n'ubusuma n'ubusambanyi. Nimbura umuvuga butumwa ukuri. Ubwira ubutumwa ku bantu bose. Ukebura abantu bose. Yari kuvuga ati hagati y'aba bantu batatu. Mbega ijya ndirimbo Kirikou ya Kirikou hani. Ubona ko ari ntuzeye ko ari indirimbo ya gospel. Ce message ikomeye. Ni message ikomeye cyane buri muntu wese yaba umusambanye yaba umusuma yaba imboregwa yaba imukorako. Yaba umusenzi bose kubera indirimbo yaririmbye Kirikou. Ni indirimbo y'ubuzima bw'abantu bose baba baraciyemwo ubwo babayemwo bose irabaraba. Hajya rero none nace mbonera bajya ko yari umuvugishwa Mana w'ibinyoma. Bijya ntisivyo nimbura umuvugishwa Mana wa vrai. Yari kuvuga ati ijya modoka izotwara uyu mu ex wa Satani ntuze Aruvera akaba arayitwaye. Wa Satani? Ni mu ex wa Satani. Cyangwa kavuga ko yagahungu nyene ka Satani nimbari yanikuta nimbari yaniki kini uzoyitwara. Avuga ati uyu mufarisayo uyu mungu mufarisayo Kirikou uyu musuma yakuze yiba mwibarabara uyu ntarimo. Mugabo kubwo nyene Superbat ko ndazi hajya harabaye ibintu byavuga ngo tuyengwa babasenga urabona nawe urasenga wiki niki mutama avuga ngo reka kuri ngo message Imana yarungitse ishikire nyene yo. Wow. Barajeje. Okay, tupe ngaho tugende kwa Dramati. Dramati numwe mu baririmbyi bavuye muri Bounty Boy kandi asa n'umuntu ahagaze neza n'umupeti bavuga nyene yambara neza afise n'umuduga mwiza. Kandi rero nujya abana ahantu heza yego mu gihosha ari mu gihosha Ntaco kafite nziza gihosha yego. Mugabo rero ujya mupeti bahora bavuga ko ari umupede. Barindire ndatoza amakuru je. Mugana nagerageje ndavuga ati ibi bintu birashobora kuba atari byo. Kubera nahuye no mu maraya kafunguye. Nahuye no mu maraya kafunguye. Ndamubaza neza ambwiye ati yarafunguye yongera arafungura yongera ariyongera. Cyane umva ngo ingufu zirakwiye. Bana numvise ngo abo bacinda sago hariya. Usanga n'ingufu atari kirenga. Hanya uvuze yuko Alvin Smith wamuvuga misi yose ko nawe atanguva afise. Ujya si wote ko turavuga turi kuri Dramati. Kaduheze Dramati nawe tuzovuga ibyiho ubundi muzi. Uko re Dramati nagapeti kitwara neza. Nagapeti kitwara neza atari ujya muhimbira beef bagiranye amabifu ariko Dramati nagapeti kiswaga kambara neza ni nawo musani wa mbere mbona ko azosimbura Big Fizzo mu kwambara. Na Bifes uramunyibagiye. Bifes ntiyambara neza. Bifes aheruka namubwiye ko yambara nabi nka Lolilo. Bifes yambara nka Lolilo.
mu mutwe aracanganikiwe nawe nyene nivyo nukuri kwimana sinobesha Bifesi n'umuhungu nareze mbabarira je n'umwana nareze je ntuzubandusha n'umwana nareze Bifesi on the floor yego uza mu murondere umwana nareze tari ninjira no mu muziki ngaburira nambika waberega abo basani mubabona bamaze gutobora bamaze kurimba karimbo kamwe kagacamwo baca bigira ibihanganye barafise iyo bavuye barafise ababareze barafise ababazanye mu miziki nuko ari intashima gusa adashobora kuja imbere ya kamera avuga ati ndashimiye general Rupfu niwe yangaburira niwe yanyambika niwe yagira niwe yagira ugaburira Bifesi tubireke turaje ikiganiro cyawe oya ntituraheza cohera gute mu gihe hari ivyo ugihakana nuno munsi mu gihe kandi abaririmbyi b'abarundi bikorwa vyiza babandanya babikora yes kuco ndashaka ko tuza kugaruka ko kuco Big Fizzo yashikirije avuga yuko mu myaka maze ari hanze y'igihugu agarutse mu Burundi ko atakintu na kimwe yabonye ciyongereyeko ariko kandi bikaba vyiza kandi ko ari mu legende mbega none yajanze vuga umurimbyi wa kera ntaje mu Kirundi bishire mu Kirundi cyacu tumva twese ko legende nako kiza gufasha cyane nta na kimwe vuga akaba ari umurimbyi wa kera yabuze ico yimarira mugabo yakoze umuryango vyibuke aha twese dukora dufise target yo guteza imbere igihugu ivyo muguma mujebaje bamurekereza ibitwi dufise target yo guteza imbere igihugu si yo guteza imbere imiryango yacu gusa duteza imbere igihugu cyacu gise neza uciye haje bavuye tururuwe taje rugeretse 40 n'ugwa Big Fizzo ururuwe taje n'ugwa Simbizi rujya bitaro n'ibya CHEVAL aho rero niho nzohora mvuga ati aba n'abarigende kuko naho uzopfa umuntu avuye ruguru zamubwira ati aro umanuka ushitse kuri ya etage ya LOLILO ucundorera hanyene kujya abantu bose uzamumva ngo ni wamanuka ngo tuzohuriye kwa ndamama ngo duhuriye ku isoko kwa Siyoni ngo duhuriye ngo kwa Kabwa bajya nibo barigende naho bazopfa amazina yabo ntapfudika ya mazu yabo yarasize ikintu bijya bikorwa byiza bakoze mu bana babo mu buzukuru babo iki niyo mazina agoye kugira fudike na yabo bandi basani tubamenya ruko bavuze ngo naka ngo hari umurimbyi yigeze kubaho twubake igihugu tugire kashe mu gihugu apana uzovuga ngo nk'uburoriro hari ahantu hagenda kisigura ngo ndi naka hari Big Fizzo avuye hanze mu kabare yinjiramo haraba alerte y'amafoto abantu baza kumifotozako none ubu nta numenya ko Big Fizzo ahari usanga yatunye muri arena uko yego yes uno munsi ingene yaje biratandukanye n'indi myaka yajemo yaraza nkuko babivuze nyene ukabona ko kabisa habaye ama alerte hatandukanye mbega uno munsi biza vyagabanije inguvu no kubera ko kumbure atagikogwa yaje yasohoye canke koko yashaje yaramaze kubagwa koko vyarahetse urumva muri ino si tubayemo Imana igutiza igihe ntimugura Imana igutijije umwanya koresha uwo mwanya wawe neza kuko ejo uwo mwanya uzoba ufise abandi ure wa mwanya wa Big Fizzo ufise abandi vyakara vyerekanye ka KIRIKOU karamutsindagira n'amatama karakwega karagufyonda kakana warera wavyara karagufyonda ugatetwa ugahora agese amateka we yashaka ashike muri stade abantu bose bakura impuzu ngo legend wahe utagira ni toilette reka abandi bana reka amaraso mashasha akure afise ivyimviro bahezagire we nimba warashaje mu muziki atacu gifise atamisitaro gifise ayo maraso yo gukundu atayo gifise hezagira abajya abana nyene uzoburi kurakora igikorwa ciza shira umugisha muri bajya abantu babwiye ati twe urabona ahantu twadekoneye naha twaragenda tukiyorera bamaraya b'ubwoko bwose nibo baduteye imikoshi icatubujije gushika ku byo twashaka gushikako nakaboregwe inzoga nyinshi bikini ariko mwe namwe muze mwirinde ibitwebwe twavyatugiriye nabi ibi nivyo vyatubujije iterambere ahubwo nico abona kumanya icinza ni kintu ugaruka bagwanya ni kiye kintu abarimvyi ba kera bakoze bo kugisha abarimvyi buno munsi nibabigishe guca bugufi cyo ni kintu ca mbere nibabigishe guca bugufi nababo baririmbye bareke kwama bibona nk'intwari bareke kwama bibona nk'abami suko bimeze ibihe byabo byaraheze ubu hari abandi nibabane habeho kubahana
mutoyi yubahe mukuru na mukuru yubahe mutoyi apana ibintu byo kuguma bajyana umwe ngo ndakuruta ngundi ndakuruta no twese turabana b'igihugu ivyo utakoze aba batonya baba bazubikora canke abana babo yes ni igiki cyo tuma canke kizotuma abarimvyi b'abarundi bitwa ba legende nkuko babivuze kuno musi turafise abarimvyi bariko barakura bariko barakura ba Double J n'abandi bose bari noji bifesi turafise n'abandi no musi bariko bakora ba dramatic ibikorwa vyinshi kandi binini ya cyane gose ndavyemera kandi ndabibona ico rero bokora bo nibashira ubumwe hamwe sivyo bya bintu byo kwibona ya image baba zambwa z'abarijende muvuga babaha babikure mu mutwe bya bintu byo kuvuga uragiye ahantu ukagenda uragara ngo uri legend ngo uri umustar uri iki niki bijye ubireke hari abaririmbye benshi bahora baronderwa ku matelefone batazi amadiri abarondera bakanga no kuyitaba batazi ko bagira babagaburirwe batazi ko bagira bashimirwa basangana mu diaspora avuye hanze avuga ati ndaje kurondera mu Burundi muri n'uyu arangyohera kandi amusigira akantu umuririmbyi ndagwa karorero ku muririmbyi MB Data ari mu baririmbyi nabo bakoze amahiti menshi ngamu gihugu cy'u Burundi mugabo nkeje bashobora kumusanga ariko ari fyatura amatafari bayurindire nibwo buzima je shaka abarimvyi babemwo bo nimburirimba genda uririmbe mu ijoro ryo mu gitondo uzinduke kurembera kora ni wimbura amatoni umusani none ntaje nta ngo ari umusani ni umusani si nka wewe umusani afite ubundi buzima nyabaki bwo mu ijuru atari bwo mu isi akazi wowe umusani utokora nagaye ufise amaboko abiri amaguru abiri kora akazi kariko kose ubona ko koguteza imbere kurusha iyo miziki uzoguma ugara wavyimbye n'abamaraya ngura umusani ngura umusitari mubi udafise n'icuye hari ibintu umusani adashobora gukora nimbuzi abantu babayeho nabi n'abasani ngaha nakunda kwakariro kuri MB Data muguci uduze urumva MB Data afise urupango rwiwe niyo nzu yiwe ari no mu bamaso bayiyubakiye ivyo ni ibintu je niboneye n'amaso yiwanje je namubajije ati none Data mu kibano ngaha ntibagutwenga nyene uri umusitare umurimvyi mwiza uri muri yubakira wari gufata abakozi iki nikiyambariye bro ivyo muziki ni mugemba ndi mu muziki iyo ndi muhira mba ndi se w'abana sivyo ivyo umugore atokora nanje ndabikora akantu gambonye ikintu giteye ambutiaje ndagikura bien sivyo ibiharage numvise bitangwe guhindura akamoto ndagenda kuraba ko bitazigiye abona nibo wasanije shaka apana vyandi vy'amashowbiz n'inzara ikazokwicira mu nzu ngura umusitari ngura ibiki umusani n'urinda brand yiwe inzara ikura kwica ubwo rugero ntiturarugerako bega kuva Burundi bwakabaho si super bat yonyene itanze umuduga w'imiliyoni 27 Brarudi aho ritangiye amahera nyatanga amara naho nyene ayo mahera akazogushikira ujye indi cyane ntikize wowe udandaza umuziki wawe uzowushira kuri media hama ibikorwa byawe bishimigwe hajya ejo bagutumira iki nayo ibi byo kwireka kwinyegeza byo kuvuga ngo winyegeza kugira ngo bazoguhamagare mu masho uzoronka show zibiri mu mwaka bagoha miliyoni zibiri zitatu irya ejo numvise igitoki canje bacibye zoje ndagufata mu kanigo cenda kuniki izo tuzagiriza umusani izo miliyoni zibiri zine baguhemba ku mwaka nizo zitumubaho erekana ibindi bikorwa bya mu burimyi mu bworozi tworore tubikore twese ko none kwera ubu Diamond uja kumubona ari mu masafuri ntagira ahubwo canke uja kumubona yaramaze kurenga canke ubona umusana akatondera imirongo kuri banke n'ahandi hari ibintu tojamwo bivanye n'ico umaze gukora erega abantu umugabo umwubahira ifaranga muri makaba bacari bato rero umugabo naho yoririmba kurusha Michael Jackson ari imbwa agucora ikiyeri uwo ni imbwa ni mujeri mugabo bazi ko emewe yawe Paris hajya V8 hajya nayo mabanki uvuga niwe bonyene bazo karibu nyako karibu ntibiguratonda none aho ugenda mu mabanki uja kugwana urinda kwisigura ngo je ndi naka ubura umusuzi ubura umusuzi umugabo icubahira aracirondera akaciha ntibakimuha uriyubahisha wonyene ubwawe n'umuntu akubonye avuga karibu none nk'ubu ntaguciriyemo nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ubu yogenda hano akarinda kwisigura oya nibace basasa ibitenge paparazzi sasa ibitenge murakarara arinda kwisigura oya none kubera icubahiro ciwe none okay utuma umwere ku basani bacu nigute bakwiye kwitwara rero kugira ngo kumbure bashobore kurinda blend yabo bagabanye ubwibone bareke gufekinga live ya bintu byo kuja ku ma media biyemera ngo bafise amazu bafise iki niki igihe ugasanga n'ikirato camupindiyeko ivyo babireke
bafu bamenya ati umusani naka arakenye ufise ibihumbi 100 avuga ati mwene wacu je ndi umufana wawe uragura agasukari ubu umudiaspora naza avuga ati reka ndangurire telefone nziza umusani bifesi arakenye ndabizi muguguma wiyemera ko amafaranga hari nubundi uzopfira muri ubwo bukene ni bumwe barorero bafizo bose bapfiriyemwo baguma bigira ibihangange kumbe baraboze baraheze. Yes, ni CHEVAL ndibaza muramenyereye mu gukora kwiwe ningena karira abasari bacu ariko kandi mbega koko ivyerekana avuga nivyo muri commentaire uraza kutubwira mbega umusani yarakwiye kwitwara gute mu gihe yaronse hit canke mu gihe yaronse abantu bamwemera kugira ngo kumbure yirinde ba CHEVAL bazoza go critique tuzohuza ni wacha bugufi tuzohuza yego je no kubwira abasani ngaha kandi banafise n'amahera bito mbega ndahubaza aho umusani yorusha hit kigingi ni kigingi ntagikina comedy ntakije imbere y'amakamera ngo ngoma nkinaka mugabo nuno munsi afise ukuntu yiyubatse mu mitima y'abamwemera nuno munsi akoze show hajya kuri Jardin agakora show hena aruzuza kuri mess akuzuza n'abantu bakabura amatike none biva kuki yaciye bugufi umurundi rero ushaka kumufata uri mu byawe uramwubaha rega nibo babosi bawe none waje kwiyemera ku babosi bawe tuzoba wizibiri zoba wiyugariye ko kiginga amazigiye kinini atama video akora ataki mugabo ateguye sama comedy n'ikindi giteramo cyose ategura aruzuza none kuberi arafise ukuntu yiyubatse yarafise ukuntu yabaye umuntu muto imbere y'abantu bose abayaya baboya abakina bagenzi biwe niki none naho abandi usanga kwapfimvye rudaboje n'uruda umenga gwamiza imvubu kwirori hariya gwagaye mu gataxi yo uri muragara ku muntu wambwawe uri muragira mu taxi ahubwo wari kugarura inko muri benze y'ibisazi n'abantu bose bavuga utapaje yararenganye mwabongorerana wararenganye ngo uri musare ngwinde we ndaboje ntamubonye muguvyimbe muri taxi mukanya bubura nayo kuyiriha Mani kwabarire cyane gose. Yes, yitwa General Rupfu, Cheval Blanc, intumwa ya 13. No twakuminga anya, two turayaga. Jambo rimwe ku bakunzi bawe, jambo rimwe ku bakunzi muziki w'u Burundi. Mani bahezagi, burya umugisha uruta ibintu byose. Yego. Mani bahezagi. Yeah. Bahezagi urumva cyaboneka amafaranga, inzira cyo twa kuguruka. Umuhezagi urimo amahoro, urimo amafaranga, ikini byose. No mu gusozera umwaka kandi baronka amafaranga yo gusozera umwaka. Imana ihezagira ahantu yateguye. Yego. Ihezagira kacitanga umugisha. Yego, General kanda gushimiye cyane gose ku mwanya wacu cyane namwe Imana ibahezagire. Yego. Yes, merci beaucoup yari General Rupfu musanze mukunda mu bitandukanye mu bubi ndetse no mu bwiza bwiwe muri commentaire munsi kugira ngo twayaze kuri no munsi mbega nawe we ni kuvyumva ni kumusanera kwe kwitwara mbega umu legende umuntu ameze gute yakoze iki canke agaragarira abantu mu buryo ubuhe. Merci beaucoup waravye kino gihano cyacu kuva ku ntango gushaka kumpera. Asante sana.